Zamuri Imana ishoboye. Amen. Haleluya. Amen. Jema gasengaha kubona papa wanje nibaza ko numuvugira ndabinyarutse. Shaka ndabivuge neza ko byagira kurikirana. Muzehe aragwaye igihe kitari gito kuva nko mu kwezi kwa gatatu kw'umwaka nyene. Yari inshuro nyinshi biranka aragira bamushira mu bitaro. Mu bitaro harageze baravuga ngo ntaco tugishoboye. Ibipimo tubiravye amafyigo yari yaraboze. Hana rimwe ryari rikomeye kandi niko kuko byari bimeze. Hanyuma amaze kumucura turakorana nk'aba nabwo turavuga muti ntawo takataratakara reka tugerageze n'ahandi turabe. Mugabo turavuga muti reka tumyegereze hanyuma tubanza tumujane mu masengesho. Twaragiye turamutora turamuzana ariko iwacu ni kure tugeze hane ibitwi muyinga mu centre ndibaza yaba hazi nta kuna kimwe yafungura aramaze nk'amezi abiri kuko ivyo yafungura nta na kimwe cyamuvamo ivyo yanwa nta na kimwe cyamuvamo byose byamuheramo ariko abishaka kandi aravuga ati umwanzuro mbona nofata no guhagarika ibi bintu byose kuko nabifungura bikangumamo bidasohoka ikibazo kandi ivyo mwa bitamvamo ikindi kibazo kandi tugeze muyinga narabona ko afite situation mbi cyane gose ariko namupropoza numve ko yoronka n'utubaraga kwifura n'akantu agacangira tubananye ubwira ivyo yambwiye ntibyashaka kuboneka ko byasaka ariyo ntategura mugana namupropoza amatarambira gufukuzanira yanyoye ngira gute imwe mugabo arambira ati novumenga agatima hagira agaciki naje numva ndagize ubwoba turi mu modoka ariko ndasaba Imana mu mutima ndavuga ati basi biba byose bibe namushikanye ibujumbura kubera bibaye mu nzira ndabona vyongora gatoya ndijenyere muvyeyi Imana yarabikoze ndamuzana nashitse gahi ibujumbura mu matrezere gutyo nurutse imodoka naciye fata imoto inyaruka ndashika kuri eglise nshitse kuri eglise ntiyatambuka abari ngaha baremejiyo baserejo baravyibuka no bafasha guterura tumukuru hariya tumuzana ngaha ntitwamujanye mu biro twamwungire kuko ntiyari gushobora no gushikayo twamwegereje ngaha tumicaritsa ku ntebe tumicaritse ku ntebe mwungire yaraje agisenga gusa ntaco yavuze mugabo arampamagara ku ruhande yambwiye amajambo ashika nk'atatu niwe mpamagaye ko namushobora kuvyakira mugabo muzehe Imana irambiye ko atasigura rimwe rikomeye yose yarapfuye yaraboze kandi abwirizwa gupfa ngo bivyo Imana imbwiye naravyakiriye ariko kubera yuko nesa zifite rezita zo kwa muganga kandi urumva ntivyari bishasha nisanzwe ndabizi mugabo abo twari kumwe bavukanye bashikanje bari ngaha ndaraba nta optimiste bafise muri bo ndavuga ati ndababwiye ngaha harabindugo mugumwe ni baravyiketse yararize atabura mubwira na kimwe abasezegane bo bagize ikibazo mu nyuma mungire amusengeye arasubira arampamagara arambira zehe umuhabasenzi umuyagishe umve mashobora kwihana zehe ndamuyagishije ntiyangoye ico namushimiye ndamuha abari mu ngahaye baramihanisha mungire nawe aransaba yuko bukeye umugarukana mu gatondo baganire nk'iminota nka 30 muzehe narabimusavye amaze kubimusaba arabinyemerera abinyemereye mu gatondo nyuma burakeye twarushitse ngahaye barayagara mungire barayaze umwanya ufadika aramusengera inshuro zirenga 3 hanyuma muzehe haremera kwitunganya ivyaha byose arabitunganya ivyagenze nabizi inyuma yaho oye mungire ariko arasenga yambwiye ko yihanye Imana irashobora gukora ibitangaza ijambo yambwiye ryanyubatse yambwiye yambwiye ngo Imana yarazuye Lazaro amaze imisi 4 mu mva namuzehe rero ko yihanye akaba yitunganije birashoboka Imana ikamukorera igitangaza umwanya n'umwanya icyo gihe gukora no kumusengera naje tukora ngaho wowe tuyaza uko hanyuma ndamujana ku bitari mitero urumva ntiyituma ntiyasohoka nta kimwe yakora urumva ko n'amafyigo yari yarapfuye deja dushitseyo nari ndafise umuganga w'umugenzi ndamuvugisha araza nafasha posisiko barugamiriye kuvuza y'umuntu birihuta baramufata amaraso bamufasha amaraso ibipimo byose bari mu laborante yabimbira ku mwanya mugabo tugeze ku mafyigo ndamubajije aranuma kabiri aranuma gatatu aranuma arava mu biro araza ndamubajije ndabona ko ari karaba nk'uwijiriwe arihorera ahoze ndavuga ati mugabo je ndafise resi iriko na ID ndagenda kuzitorwa ntaco ndabirara
mu nyuma amaze kubona ko namusagirije yaragiye arabitora ntiyabicishije ko acabiha umudogiteri yabiza akurikirana muzihe mu mwanya urumva ibipimo mu mwanya ntavyo ndonse mubwo bariko barayaga cyane mbabwiye umudogiteri tubujya amafyigo yaramaze gupfa yaraboze nta kintu na kimwe gisigaye muri we nta nico twonakora ivyo maravyumvise ndavuga ati reka turindire igitangaza naco c'Imana kuko inyuma y'abaganga bo mw'isi hariho n'umuganga twarabone ngaho muri urgence twahamaze iminsi 3 canke 4 gutyo ivyo bashobora kumuha bamutera imiti mugabanya ubabari yari afise bakongera bakamutera imiti imwongeza amaraso byari ivyo gusa nta kindi kintu bamuha mu uwo mwanya kuko amasebo bamutera yari yo kumugaburira ayamwongeza amaraso hamwe n'amadurere nk'umuri y'abafise bivanye n'aho baba aha amaguru yari yaravyimbye ubu murabona yambaye ikirato nta kirato yambaye igihe cyose yamaze izo sandali agize Imana akazishiramo kuzikuramo vyasaba ko umuntu azimukura akazikuramo indali yaravyimbye ngira yagara nk'inda y'umukenyezi y'umugenzi nk'inda y'amezi 8-9 gutyo nta kintu na kimwe urumva ngo ntiyari amaze bihafungura byigeze bimuvamo rero ivyo maze kubimenya ndavuga nti reka ngerageze ndabe ibipimo ukuntu vyifashe niho tugiye muri proclinique uwo muganga w'umugenzi ariko aramproposa dialyse mugabo avuga ati zo seance imwe canke zibiri turabe uko vyogenda mugabo nta cizere n'ubundi ndaguhaye ko dialyse urayijako bikarangira ipfuye uretse ko bakugabaniriza basi biski yongera bikeye igipimo ca mbere nakizanye ngahaye c'amafyigo abaganga baraza kumpa ibipimo ko jewe nize n'umuganga nta n'ivyo nzi bamaze kumupima igipimo ca mbere c'amafyigo cari kuri 28.7 cyari kuri 28.7 niko amafyigo ibipimo vyayo vyangana kiratitine nayo yari 2331 no kuvuga ibihumbi 2331 tuzarire zitazambere zo muri laboratoire hanyuma ndavuga ngo ko mbona muzehe atanguye gufungura basibuke kubera ni mukatumuvanye ngaho masengesho inyuma y'iminsi 2 canke 3 byarakubuze kaja kwituma mwijoro bimaze gukunda turabishimira Imana ndavuga ngo ko mbona ibibaye atabaganga bishize mu ruhara reka mfata umwanya nubwo ni mu bitaro nzosubire ku masengesho kandi ndamujane nubwo bigoye narasubiriye ndamuzana maze kumuzana munge yaramakiriye aramusengera amaze kumusengera turasubira inyuma tumaze gusubira inyuma twagira gutekera ijambo uko ndikunda nabana Imana imbwiye arashobora gukira twashe dusubira inyuma navuga ati reka ngende kwisha controle y'ibipimo ndabe kindi gihe ndayipima aho bigeze maze gusubira muri laboratoire nakoresheje ibipimo by'amafyigo nyene na creatinine ko nivyo nabona bimpangayikishe mu mwanya maze kubikoresha inyuma y'iminsi 3 numva tubiye ngahaye ibipimo byari kuri 28.7 bica dusanga amafyigo ageze kuri 16.2 bica dusanga creatinine ari kuri 1931 igeze ku majana 630 amuzera abamusore yaratangiye gutambuka yigerera muri dushe yitwara muri toilette ariho hose irishara turakomeza amasengesho ibipimo vyari vyinshi bizo nashoboye kuzana ariko vyari byinshi cyane gose turaja mu radio barakora ibintu byinshi bitandukanye baragira ahantu rero badushira no kuri programme ya operation yo kumubaga ama testicule mugabo sibona arico kinafasha urugendo gatoya ariko ngarutse bari bamujanye barabimbwira ndavuga ati bisaba ko umujana ukamubwira we muri hafi kugira aturabire kuko ujya ni scanner isumba ijya scanner yo muri kare baramuzanye bamaze kumuzana umva ko amafyigo yaramaze kugabanuka ku rugero rwa 12%. Bamaze kumushikana baramubwira ibibazo uko bimeze na programme ya operation turiko aravye kuko Imana yamubwiye aheje gusenga yarabwiye yuko amafyigo yakize deja arababwira yuko ata cancer afise arababwira yuko ata operation azijako twashiriye dukoresha ibipimo vya nyuma twagize vy'amafyigo twabikoresha itariki 14 z'ukwezi kwa 11
inyishu yabonetse uwo munsi nyene no kuvuga ubwa mbere yari kuri 28.7 bwa kabiri 16.2 no kuvuga ubugira gatatu itariki ya 14 ukwezi kwa 11 ibipimo vyari bigeze kuri 8.12 bakora yakize bashaka ibirometero birenga 2 canke 3 n'amaguru yigende hanyuma classe tine nayo yari kuri 630 ikiza iri kuri 52 urumva yuko ibipimo byagabanutse kandi umuntu yamaze gukira deja. Ivyo rero twandisiye duhanganye n'urugamba rwa operation abaganga bayiduhasira n'umugabo je mu mutima no mura yuko ata kanseri arwaye ndagira ndatora amabonasi ndayasoma sinzona nagwe kigira gatatu sanga iguma zokora sigitimo complement ahubwo ni suspect yuko biyumvira ko bagwaye kanseri yo mu magara bashaka rero bagire ibintu bitwa biopsy kugira ngo barabere makayigwaye hanyuma bazomope or iyo biopsy nayo hari inyama ngo bakata bagatora bakayiruka muri laboratoire yo hanze. Ivyo rero numva ibintu y'amakenga ndavuga ngo ibintu kumenga sibovyemera. Samedi turi ku karago umuntu yararuga akarago gahe muri kumwongeraza ariko arasenga avuga ngo duhagarike ikintu cyose tubona kitubangamiye je bivyange sinavyitayeho nahagaze operation na dimanche twamuse teme nziza yo gushingura karimbi nico je nahagaze ko nari bagiye vyagwanje mugabo ndavuga ngo mpagarike operation yamuzehe nashingura karimbi ntezibe twaragiye turasubira muri hôpital hari dimanche passé niho yatanguye antibiotique